Ndabaramukije mwese dukomeje kubana kuri YouTube channel johnfire257. Uyu munsi rero tukaba tugiye gusesangura kurabira hamwe accident mutima COMMEDIEN yagize, hakaba hari ejo hashize. Mutima COMMEDIEN tubanze turabire hamwe ni gute umuntu ashobora kugira accident wenye n'ubwiwe imuvuye ko canke se abifisemo uruhara. Nkuko bisanzwe hiti ni ikintu umuntu wese benshi cane muri mwebwe kuri iyi si bakeneye, na je sino babesha nshaka hiti, ariko hiti nkuko bisanzwe hariho ibintu byinshi igenda kwicira, hariho ibyikiza muri make n'ivyo yica, ariko ugerageje kuraba kenshi ivyo yica nivyo byinshi kurusha ibyikiza ku muntu. Nkuko bisanzwe rero Mutima mu myaka yahera ataramenyekana, Gasore muribuka yuko yari trendinze cane, ari umuntu atwenza abantu cane, ariko Mutima akaba yari umuntu atazwi, twovuga yuko yari akiri underground muri make, akipfuza ico muha hiti nk'iyo Gasore yari afise muri kijya gihe, akabura ingene yobigenza kugira ngo arabe yuko nawe yohitinga. Ariko Imana ikora ivyayo, Mutima yarapambanye nkuko mu bisanzwe. Mutima yari asanzwe akora ni comedy adafosinga umuntu gutwenga nkuko mubibona kuri Gasore. Mutima akinana ubuseriye ibintu vyiwe ugatwenga atagufosinze, bimwe byo guhindura isura, bimwe bya Gasore arinda guhindura isura agakora ibirofa kugira ngo utwenge. Mutima asanzwe akina comedy z'ubwenge, ariko rero nubwo biruko Mutima hari ibintu yagiye arakora nk'amakosa bishobora kumushira mu bibazo. Ubu tuvugana akaba ari mu bibazo bidasanzwe, akaba afise traumatisme nkuko twobivuga, kuko umaze kugira accident nk'ijya yagize ejo, ukagira accident nk'ijya abo mwari kumwe bose bagapfa, ugasigara uri muzima. Nubwo usigara uri muzima mu mubiri ubufise ububabare, kandi no mu mutima ntubunezerewe mu gihe wabuze abagenzi biwawe mwari kumwe mu modoka, n'imodoka yiwawe ikaba icapati muri make. So nkuko bisanzwe rero Mutima n'abantu benshi bipfuza guhura nawe, twovuga ko ari abantu benshi bakeneye kumubona. Rero Mutima n'umuntu tuduze kwijambo nahereye ko ndababwira yuko hiti ishobora kugukoresha ibintu byotwara ubuzima bwawe ugapotera nyene bakaguhamba. Mutima n'umuntu ahantu ari hose arafana inzoga cane, n'umuntu ahantu ari adakura icupa ku munwa, niwa muntu ahantu agiye icupa kwenda mbere, irindi kwenda mbere. Kandi umaze kuronka hiti nayo ituma umuntu wese muhuye avuga ngo nibaguhe, ubundi muhuye avuga ngo nibaguhe, ubundi muhuye avuga ngo nibaguhe. Ivyo rero Mutima ni ikintu kimugora kwikontrola mu gihe bamubwiye ngo nibaguhe, kiramugora kuvuga ngo ndirimise nakwije murakoze. Mutima akumuhaye arajya, akumuhaye arano, atitayeho ngo maze kunwa zingahe. Rero nkuko tubibona bari bagiye kunwera mu rugomba nkuko twabibonye ku mafoto. Abafanzi biwe barabona akabare yinjiyemo. Nkuko mubizi mu gihe ufana umusitari runaka ukagira Imana ukamuronka kabero, ukaronka aho yicaye, naho wowe ufise umuriyoni wo umara uri kuramusororera, kuko ubuvuga ati nigitangaza kuba mbonye wa muntu nahora mbona ku marezo sosio, kuba mbonye amaso mu yandi wa muntu nahora numva ku radio. Biba ari ibintu bigutangaje. Rero Mutima nkuko bisanzwe n'abagenzi biwe barabasororera, baranwa icupa kurindi,
ariko rero bwabwenge nababwira Mutima adakoresha yagumanwa baranwa inzoga nyinshi yibagira yuko baza gutaha mu modoka mu gihe tubona yuko yari afise imodoka y'ubwoko bwa Lactis nayo nyene ancien modèle aza kwibagira yuko baza gutaha mu modoka kandi baca mu kaburimbi rimwe izindi modoka n'abantu benshi cyane baranwa bamaze kunwa niko gufata imodoka barataha amakuru yo dufise bavuga yuko yagonganye n'ikamyo y'igisirikare bijya bikamyo binini by'igisirikare niyo bagonganye amaze kugongana niyo modoka akamodoka kiwe vraiment karaponde karakabe capati kugezaho abagenzi biwe babiri bari kumwe bitaba Imana gushika muri uyu mwanya tuvugana abagenzi biwe bari muri morgue nkuko bivugwa ku marezo sosiyo atandukanye kandi iyo ni inkuru y'imvaho ni inkuru itabesha kubera ko je mba narakoze ikiganiro ejo ariko nashatse mbanze ntohoze menye ati mbega by'ukuri abo bantu babiri barapfuye canke no gutwika ko abantu bashira ibintu ku marezo sosiyo kugira ndabaha amakuru rero yizewe Mutima Comedien aracari muzima ariko abagenzi biwe bari kumwe tutaramenya amazina gushika uyu mwanya barapfuye vraiment ntabwo ari inkuru yo kubesha barapfuye rero nkaca mboneraho mpanura uwo wese ariko arankurikirana ari umustar canke akeneye kuzoba umustar mu gihe uzobona wamenyekanye abantu batanguye kugukunda nambunwe inzoga uzibuke wigerere kubera ko abantu namba bagufana ukubonye wese abona yuko akwiriye kukugurira ngo kanaka ndamugurire ukazoga umuzinwa uzi yuko uja kugenda muhira utashe uri kurivura uzumenye yuko uri kuricukurira imva rero umuntu wese ariko arankurikirana amenye yuko Mutima akiri muzima ariko abagenzi babiri bari kumwe amenye yuko batakiri mu buzima ubu bari muri morgue ikindi naco mwomenya kuri Mutima nubwo ari umukomedie irevre aronka ibiraka bizimvye irevre Mutima Comedien ni umukomedie w'umuhinga w'umuhanga wa muntu akina komedi iri mu bwenge akagutwenza atarinze guhindura isura kugira ngo agufosinge gutwenga nubwo biri uko Mutima Comedien nta chano afise nta chano ya YouTube afise nta chaîne yiwiwe afise gucisha ku ibintu byiwe nkuko musanzwe mubibona bica kuri Indundi TV ikomedi yose akinye ica kuri Indundi TV bisigura ko Mutima gushika uyu mwanya naho yamenyekanye ku izina rya Mutima Comedien kuba adafise chaîne yiwe twovuga ko ari ikintu kitameze neza ku mustare w'umurundi kuko uko je ndabikeka nk'ubu Mutima Comedien yofata decision tijengira nkore komedie ku giti canje akareka ubwoba akugurura chaîne yiwe ya YouTube ndazi neza na neza mu ndwi yuko atobafise abasabone bari munsi y'ibihumbi 10 ico ni ikintu ndoba nemeranya ko n'abantu benshi kandi ukuntu chaîne we yogendera zamuka nivyo byozotuma azarironderera ibiraka kuduhera akuye muri ya cano agakota amasare n'amasonorisation akazikura muri ya cano yiwe n'amasare hama akabandanya kuzamuka kandi na za brand yahora aronka zo gusinya kugira ngo abamamarize yozironka ku gatwe kiwe ayo mahera atanumwe bayasangira ayajya wenyene rero gushika muri uyu mwanya mwumvise yuko atashene afise nk'abandi bakomedie nkuko kwa Mr Tubane neza afise shene yiwe bagasore bafise amashene baravuye mu marebo bakora ku ruhande rwabo nubwo gasore atavumye atamenyekanye cyane kubakora ku giti ciwe duke yaronse atujya atawo muhagaze hejuru
rero Mutima ashatse gukoresha ubwenge akaza arajya utuntu twiwe ari pose adukuye muri shene ziwiwe. Gushika muri uyu mwanya rero amakuru tubafitiye nayo babiri barapfuye, turacatohoza amazina yabo nkuko ndababwiye je simfa kubaha amakuru y'ibihuha. N'aya makuru ndayabahaye kubera ko maze umunsi wose ndayatohoza, sinashitse mvuga inkuru ubwo nyene bikiba kubera ko sinari bwamenye mbega abo bantu bapfuye canke ntibapfuye, Mutima yarokotse canke ntiyarokotse. Amakuru rero dufise nayo, ivyo tubona twovuga kuri Mutima nivyo. Nkaba nkomeje gushimira umuntu wese yagize sabone kuri iyi YouTube channel johnfire257. Nkaba ndabibukije kandi yuko twahinduye izina atari johnfire official, ni johnfire257 kubera kumvo zitatuvuye ko zabaye imvo z'abasabone canke aba nouveau subscribers bavuga ati official biratunanira kubera ko baraja kugira sabone, tugasanga sabone yacu bayihaye abandi bibaza ko ari twebwe. Izina ryarahindutse ni johnfire257 ucu tubona. Kaburi mushasha rero ugira sabone kuri iyi YouTube channel johnfire257 kugira ngo dukomeze kubana kuri updates zigiye zitandukanye no ku makuru amwe ajanye n'ibintu byo gukunda réseaux sociaux no kuzivyaza umusaruro. Nkabashimiye uwo wese yankurikiranye kuri kino kiganiro kuva gitanguye gushika kirangiye. Mukomeze kuroranirwa mu banyu no mu byanyu, mugiraho muba mwubahwe. Murakoze cyane.